Ainsi prévoir l'existence de mon être, vivant la pression que ma vie s'arrête. Je suis dans un malheur blessant ma dignité, je suis réfugié. Quelqu'un se préoccupait de mon fameux parcours. Voulez-vous bien le connaître? C'est le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, HCR. Je suis demandeur d'asile, j'ai droit d'avoir la vie sauve. turabaramukije inshuti bakunze ibiganiro bica kuri radio Agasikiteme tunabani ikaze muri kino kiganiro gasanzwe. Buri genekerezo rya 20 ruheshi uko umwaka utashe amakungu arahimbaza umunsi mukuru wahariwe impunzi. Burundi nabwo nyene bufadikanije n'ishiramwe mpuzamakungu ASER burifadikanya n'amakungu mu guhimbaza uwo munsi. Icivugo cy'uno mwaka rero akaba ari tugire urunani n'impunzi mu gutora umuti w'ibibazo byabo. Kuri uno munsi rero twabateguriye ikiganiro kidasanzwe aho impunzi ziri mu makambi ari mu buseruko bw'igihugu, ayo nakaba ari Nyankanda, Kavumu na Bwagiriza. Tuja guha ijambo abaserukiye impunzi ziri muri ayo makambi bakagira icyo bashikirije ku bijanye n'ubuzima bwabo. Muri kino kiganiro twatumiye kandi abaserukira ubushikiranganye mu byo bujejwe harimwo intwaro yo hagati mu gihugu busanzwe bukurikirana impunzi. Twatumiye kandi n'abaserukira ishiramwe mpuzamakungu hase isanzwe gitaho impunzi. Muri kino kiganiro rero tuzagushimikira ahanini ku bisata bitatu by'ubuzima izo mpunzi zibayemwo. Ibyo navyo akaba ari ingene impunzi ziyungunganya mu migambi yo kwiteza imbere. Muri ico gisata kandi tukaja kuvuga ku bijanye n'uburenganzira bwo gusohoka mu makambi. Turaja kuvuga kandi ku gisata c'indero aho mu migambi ya vuba impunzi ziri mu Burundi zizokwiga zisunze intunganyo y'ibijanye n'indero zihuye na politike ya leta y'u Burundi. Turaja kandi kurangiriza ku bijanye n'igisata c'amagara y'abantu aho tuja kurabira hamwe na cyane ibijanye n'irondoka rijanye n'amagara meza hamwe n'incanco zitandukanye zitangwa muri ico gisata c'amagara y'abantu. Muri kino kiganiro rero kigiye kuremeshwa na jewe Albert Minani, ariko kandi sindi jenyene ndi kumwe n'abatumire batandukanye. Turi kumwe n'abaserukiye impunzi batangura batwidondora. Jewe serukiye impunzi zo muri kambi ya Nyankanda, abanitwa Ndwamungu Bakenga Marguerite. Jewe nitwa Mamkingi Augustin, zerukiye impunzi z'ikambi y'Ikavumu province ya Cankuzo. Jewe nitwa Mporana Sergo Bernard, nkaba nserukiye impunzi zo mu kambi y'Ubwagiriza. Ndi kumwe kandi n'uwaserukiye ikigo ca leta gikurikiranira hafi ubuzima bw'impunzi ONIPRA. Jewe nitwa Bankuka Leopold, serukiye ikigo cy'igihugu kijejwe gukingira impunzi n'abatagira ubwene gihugu ONUPRA mu rurimi rw'ifaransa. Ubundi turi kumwe muri kino kiganiro n'uwaserukiye ishiramwe HCR nawe nyene aratwidondora. Jewe nitwa Caritas Nijimbere, nkaba nkorera muri HCR igisata kijejwe kuraba uburenganzira bwabo ku mpunzi. Ndi mu biro vya Ruyigi aho dufise ayo makambi atatu mweje kumviriza abayaserukira. Murakoze cyane ku mwidondoro wanyu mutanze. Ubu naho twinjire mu kiganiro nyezina. Duhereye kwa Nduwamungu nkuko mwatangwe mu bivuga, aho umuntu ashobora kwibaza ati hoba hariho imigambi yo kwiteza imbere mu by'ubutunzi yoba iri kwirarangurwa mu nkambi? Yego, iyo migambi iriho. Hariho abiteza imbere bijanye no mu ndimo, hariho abiteza imbere bijanye no mu matungo, hariho nabiteza imbere bijanye no ubudandaza abacuruzi. Mu gihe muri ko murarangura iyo migambi biraborohera? Oya, hari ubwo bitatworohera. Mu bijanye no mu ndimo hari gihe badusaba kugira ngo turonse imirima cyangwa badutijije imirima tube dufishe ibipapuro. Icyo gipapuro rero kukironka ntibyoroshe kuko idusaba ngo abakuru abari bo babitwandikira. Mu kubironka rero hari ubwo tugenda tugasanga abakuru ntibahari. Umunsi twari tuteganyije kuvuga yuko twoja kubironka, uwo munsi bikaba birasibye yuko twasanze abaduheza za mpapuro badahari. Hari ubwo dusanga bafite iyindi mirimo akabura ukuntu natwe batwakirira. Augustin, namwe mwaserukiye impunzi ziri mu nkambi y'Ikavumu, namwe mbega hoba hariho imigambi yo kwiteza imbere mu by'ubutunzi yo biri kwirarangurwa muri iyo nkambi y'Ikavumu musanze murimo? Mu migambi turiko turakora mu ikambi y'Iwacu y'Ikavumu, bamwe n'abarimi, abandi n'abadandaza, abandi bororera ihene, ingwavu, ingoko. Ikibazo tuhura nakyo nyene mu badandaza cyane kugira ngo umuntu asohoke ikambi agende ukudandaza ibintu yo kwiteza imbere. Rero tusabwa ukuba n'urupapuro rwitwa billet de sortie mu rurimi rw'ifaransa. Rero iyo billet de sortie tuyihabwa na mstanderi w'ikambi. Ashika umunsi amategeko y'igihugu cyatwaye ubuhungiro yakavuga ngo nda muntu arekuriwe gusohoka
kugenda hanze y'ikambi. Ikindi mu buryo bwo kwiteza imbere ukasanga kuronga itongo yo kurimaho isinjimo ni ikibazo gute? Bisaba ko ugende muvugane n'umugenzi umuha amahera kugira ngo akuhe itongo yo kurima. Haguha itongo ukasanga amaze kugwitongo ukasanga bariko baragenda bakabiba bakabimbura ushise mu murimo ukasanga bimbuye umurima. Hari ibindi bibazo tuhura nabyo nyene mu ibi y'uburimi aho hanze y'ikambi tugenda gukotesha amatongo ku Barundi. Ngatwego mu ikambi y'Ikavumu ishindimwa biriko rirakoroka amazi ariko yava mu ikambi akaba ibimanga biriko biratononera imirimo. Ukasanga ni ikibazo gikomeye cyane mu mirima kwimbura kukaba kuke kubera ibyo bima. Rero ibyo ni bibazo tuhura nabyo, ariko rero ngira ko kubera asere afasha buke akatufasha mu bintu biterambere, benshi asere yabahaye amahera kugira ngo batangure imigambi mito. Ukasanga mu ikambi muri abantu bafite imyuga yo kubaza, abandi bafite amasaro yo kumwa imisasi, abandi ukasanga bafite ubworozi bw'ihene ingoko. Bise mu ikambi uzosanga ku ikambi iterambere ririmo. Hari abandi bafite ahantu gutegurira ingwa mu ikambi y'Ikavumu. Uyo ni mugambi twahawe na asere. Ibibazo gusa biriho muri iyo migambi yose no kubera nditurekuriwe cyane gusohoka tushike kure. Je suis demandeur d'asile, j'ai droit d'avoir la vie sauve. Je suis en exil, je désire la stabilité, la sécurité. Je suis réfugié. Hari ikibazo cyagumye kiza kivugwa ku bijyanye n'inkaratasi zisabwa, hagumye havugwa Onipra. Mbega muri Onipra mwebwe mwiriko muritunganya gute kugira ngo izo mpapuro zisabwa kuri izo mpunzi kugira ngo zishobore kuronka canke zishobore gukora ibyo zirekurirwa n'amategeko bigene neza? Nishe kuri ico kibazo, izo mpapuro bavuze mu bisanzwe impunzi zirabizi, zisunga amategeko y'igihugu c'u Burundi cabahaye ubuhungiro. Rero mu mategeko y'igihugu hariho amategeko agenga amatongo mu Burundi. Ayo mategeko rero agenga amatongo mu Burundi, impunzi nazo nyene zikeneye gukotesha nkaho zirima zitegerezwa kwisunga ayo mategeko. Hakabaho amasezerano hagati y'ukotesha n'ukose ico kivi ashaka kurima, bakavugana n'ikiringo azokirimamwo. Hamwe amasezerano akahaba kugira ngo hamwe hoba nk'impari ubutungane bushobore kubatunganiriza bitagoranye. Izo mpapuro rero bavuze ko bazironka, kiretse ko hari aho usanga baje kuzirondera mugasanga nka musitanteri w'ikambi yafatiriwe n'ibindi bikorwa, mw'uwo mwanya bazishakire ko uwo mwanya ntibazironke, mugabo kuzironka ko barazironka. Ariko kandi haranavugwa n'ibintu bijanye n'ibimanga, ivyo navyo ngo bibononera imirima. Muri Onipra mutegekanya gute kubikura kugira ngo nabo imirima yabo mu gihe barimye bitegure kuzokwimbura? Ayo bijanye n'ibimanga navyo ni bimwe biri mu bidukikije, usanga haragiye haraba ibintu vy'inkukura hama hakaba ibimanga bivanye nuko ibidukikije dusanga rimwe na rimwe ibiti bitari vyinshi, canke naho hantu bavuga mu Kavumu kuntu hameze ni ku musozi muremure, mugasanga rero iyo atabiti byinshi bihari ibyo bimanga birabonekanye. Nico gituma kenshi tuguma duhimiriza ko muri wa mugambi w'igihugu we Burundi urambaye turaza turatera ibiti, barabizi nabo nyene tuba turi kumwe mu bikorwa rusangi byo kwa gatandatu bihora bitunganywa, tuba turi kumwe kugira ngo turabe ukuntu twokingira ibidukikije, gutyo n'ivyo bimanga bishobore kuzogabanuka. Bernard, namwe mwaje muserukira impunzi zisanzwe ziri mu nkambi y'Ibwagiriza, murifuza gushinga imigambi yo kwiteza imbere inyuma y'ikambi? Kubijanye n'ivyo kwiteza imbere mu makambi, mu ikambi turimo y'Ibwagiriza birakogwa. Dufite amakoperative ahuza impunzi n'abarundi, kandi ayo makoperative arakora neza, yorora ingurube, abandi borora amasungura, abandi borora inkoko. Izo koperative zirakora neza kandi zifite ibyangombwa twahawe muri komine ya Butezi biduhesha uburenganzira bwo gukora ku mugaragaro. Nanone aho tukaba dufite ubucuruzi buciriritse ariko bubyara inyungu ku mpunzi. Dufite amaduka mu makambi y'abacuruza ariko kandi bagacuruza banatanga umusoro wa leta. Nanone no ku masoko dufite ibibanza ducururizamo kandi turacuruza bikagenda neza. Ariko kandi ngarutse inyuma tunashimira n'umugambi wa leta Prodesi turi kumwe, kuko yaje ari igisubizo ku mpunzi, ifasha impunzi mu kubatera inkunga mu buryo bw'ubworozi n'uburimyi. Abarimye barimbuye kandi habonetse umusaruro ushimishije. N'ubworozi batanze amatungo ku mpunzi, ku bafite ama-association n'amakoperative ari mixte n'abikorera ku giti cyabo. Abo bose bagiye bahabwa uburyo bubashigikira mu buryo bwo gukora. Nanone hakaza n'umugambi wa Mera nk'abandi nayo ni igisubizo ku mpunzi, kuko ni kimwe cyaje gifasha aho impunzi zari kunanirirwa ariko irabashoboza, ibafasha mu buryo bwo kubaronsa amafaranga. Ajya amafaranga abenshi bagenda biyunga
kwiyungunganya bakagira utwo bakora dushobora kubafasha mu buryo bwo kwiteza imbere. Ariko kubijanye n'imbugamizi zoba zihari ni ku amatungo hari igihe agwara ugasanga impunzi zonyine ntizifite ubushobozi bwo kuyavura, kuko n'abakurikirana ayo matungo ntibabifitemo ubumenyi. Ariko tukaba dusaba ko nanone abaveterineri bari muri ako karere tubasaba kuko bakomeza gukurikirana ayo matungo kugira ngo arusheho kuba meza kandi arusheho no gutanga umusaruro ufatika. Ikindi nanone nubwo abahinzi barahinga ariko nanone ugasanga ubumenyi bw'ubuhinzi buracari hasi. Tugasaba ko abagronome bashinzwe gukurikirana ivy'uburimyi bokomeza kubaba hafi kugira ngo nanone buriya buhinzi bwabo bari gukora burushirizeho gutanga umwimbu ushimishije. Mu byo mwagiye murashikiriza twumvise yuko abeshi mwashimikiye ko mwiyungunganya nubwo muri ayo makambi y'impunzi, ariko kandi ibijanye no kwiyungunganya bisaba uburyo. Hariho umuntu ushobora kwibaza duhere nka kwa Ndwamungu ati mbega ubwo buryo mugiye muri mu makambi mu bukurahe bwo kwiyungunganya? Ubwo buryo tuburonka muri aba bantu badufasha tugabya nkiyomera nk'abandi nk'uko bayivuze. Mu mugambi waje udufasha mu mafaranga, ya mafaranga nayo bayashira mu ngiro yo kuvuga ngo tudandaze. Abadashoboye kudandaza bakayashira mu byo uburimyi, abadashoboye kurima bakayishira mu byo gutunga. Mwikambi y'Ikavumu tugitangura uko kwiteza imbere kwatanguwe na Hasere niwe yatubariye ngo tubanze turabe ingene yo kwiteza imbere. Hanyuma Hasere nawe nyene akazana imfashano kugira ngo atuteze imbere, akazana tukagira imigambi abantu bakishira hamwe amakoperative. Mwayo makoperative Hasere abarimi akabafasha amasuka, akabafasha imbuto n'imiti yo kuvura iyo mirima. Hanyuma ya Hasere akazunja umugambi wa Prodesi turi kumwe nawe nyene uyo mugambi wafashije abarimi kugira ngo biteze imbere. Kushika buno izo mfashano ziriko zirabandanya. Kubijanye n'uburyo mwarimu tubajije kuri guhari turi mu makambi, ariko kandi dushigikirwa n'amashirahamwe atandukanye. Mbere hari byo Jires yagiye ifasha, akaba na World Vision, akaba na Prodesi turi kumwe na Mirankabandi. Ayo ni amashirahamwe yegamiye kuri HCR kandi na leta y'u Burundi. Abo bose baradushigikira. Natwe muri bike tugenda turonka, tugenda tuziganya amafaranga, tukagenda twizigamira amafaranga, ya mafaranga akagenda adufasha mu buryo bwo kwiteza imbere. Muri Onipra Leopold tugiye turisunga ivyavuze n'abari muri ayo makambi y'impunzi atandukanye, bavuze bati baragerageza kugira ubworozi ndetse baragerageza no kugira uburimyi, atariko rimwe na rimwe ntibaronka nk'abaveterineri no kuvuga bajya baganga b'ibitungwa cyangwa abafundi b'indimo. Bega mu bushikanganje bw'intwaro y'agati mu gihugu mu byo bujeje harimo n'impunzi, mwebwe mutegekanya gute kugira ngo ibi bikorwa biriko birarangurwa n'impunzi navyo bishobore gushika ku musaruro? Mbere yuko nishura kuri ico kibazo nagire mbanze nico ikibazo cyari cyashikirijwe kijanye n'izi mpapuro zibaha uburenganzira bwo gutembera kibita biedo sorti. Bakivuze ko abadandaza rimwe na rimwe zibagora kuronka, ariko turi kumwe no guserukira impunzi muri kambi yo mu Kavumu, ibwagiriza na Nyankanda. Barabizi yuko hariho amategeko agenga impunzi mu makambi. Ayo mategeko aravuga yuko impunzi igomba gutembera ni komine irimwo iyo kambi, nta na kimwe irinda gusaba. Impunzi igomba gutembera mu ntara irimwo iyo kambi, iraca kwa musitanteri w'ikambi akamwandika mu gitabo, hama akagenda gutembera, aja gusuma, aja kurangura, aho nta ngorane. Mugabo impunzi igomba gutembera iva mu ntara irimo ikambi ija mu yindi ntara, irasaba urwo rupapuro bita biedo sorti kugira ngo yisunga ayo mategeko y'inkambi. Nkuko twababwiye ko impunzi zigengwa n'amategeko y'igihugu cazihaye ubuhungiro. Hama kuri iki kijanye n'ubworozi twamenyesha yuko kare impunzi ntizari zemerewe kugira ubworozi mu ikambi, bivanye n'ingene wasanga hariho kudafata neza ivyo bitungwa, canke ugasanga bivanye n'inzu impunzi zibamwo, ugasanga ntaho boronka bororera ibitungwa, na cane cane ko hari itegeko rigenga ibijanye korora n'uruja n'uruza rw'ibitungwa ryo mu mwaka wa 2018. Ariko ubu haraciye iminsi mikenya, nibaza ko abaserukira impunzi baba bari babwiye ko ubu unye bemerewe gutunga ibikoko bito bito havuyemwo inka. Baremerewe gutunga mu ikambi impene, intama, ingurube, inkoko, inkwavu na zambe bazikizungu. Eka banashaka n'inzuki nkuko iryo tegeko ribitegekanya. Mugabo bisunze iryo tegeko, kuko iyo habayemwo kurirenga hariho n'ibihano bitegekanijwe. Rero ubu unye nta ngorane, baremerewe kubitunga kandi barabibwiwe. Ariko uzovuga ko akeneye kubitunga hari urupapuro azotera ku mukono w'ivyo azoba yiyemeje kugira ngo rya tegeko rigume ryubahirijwe. Hama ibijanye n'abaganga b'ibitungwa, murumva yuko muri iyo misi heze
ntibari bavyemerewe ko batunga ivyo bikoko mu ikambi, ariko muri wa mugambi wo kugira ngo nabo biteze imbere, leta ibicishije mu kigo kijejwe gukingira impunzi yarabonye yuko boshobora kubikora bisunza amategeko. Nico ca ba veterinary naco nyene kubera ubu bavyemerewe kizohera gitore umuti. Caritas nije imbere muri HCR havuzwe ibimanga, kandi nimwe mukurikirana inyubako z'amakambi mu kuzikingira. Umuntu ushobora kubaza ati muri HCR muri ko mukora iki? Kw'ivyo bijanye n'ibimanga, bijanye n'inkukura, murabizi nk'ikambi y'Ikavumu ni kambi iri ku musozi hejuru. Rero amazi avuye mu mihana afatanye n'amazi y'imvura, murumva yuko agenda arimba ibimanga. Ubuserukira abantu pra yavuze ko bari mu mugambi wo gutera ibiti, umugambi w'igihugu ewe Burundi urambaye, ariko no mu bisanzwe mu ikambi igisata kijanye no gukinga inkukura kiri mwishirahamwe COPED yaronse uburyo bwa HCR kugira ngo igerageze ingene yokinga inkukura. Turagerageza rero tukigisha n'impunzi kugira ngo barabe ingene bofatanya n'iri shirahamwe COPED kugira bashobore gucira inzira amazi umwe wese ahatumbereye. Ariko murabizi ko ikibazo c'inkukura si ikibazo kiri mu makambi gusa, ikibazo kiri no mu Burundi bwose. Turagerageza guhangana naco uko dushoboye dushizemwo ubuhinga bw'irishirahamwe COPED, tugasaba kandi n'igihugu kugira ngo kidufashe kugira ngo dushobore kutuza inkukura. N'umugambi rero uri mu ngiro, mugabo nta wovuga yuko dushobora gutorera umuti burundu iki kibazo c'inkukura. Turakorana n'ababijejwe, numva umengo nico novuga. Soyons tous artisans de la paix, Gage d'un meilleur développement. Muri kino kiganiro cacu nababwiye kandi yuko tuja kuganira ku bijanye n'igisata c'amagara y'abantu, aho turabira hamwe ibijanye n'irondoka rijanye n'amagara meza ndetse n'incanco zitandukanye zitunganywa na leta y'u Burundi mu ntumbero kugira ngo amagara y'abene igihugu bari mu gihugu c'u Burundi ashishikare amera neza. Rero umuntu ushobora kwibaza ati mbega mu mpunzi ico kijanye nuko kumbure hobaho irondoka rijanye n'amagara meza hari ico mubizi ko muba mwavyakiriye gute? Nimba mubizi ku kintu, duhereye kuri Nduwamungu, we hari ico ubizi ko? Yego, hariho sensibilisation nyene baza baduheza batubwira yuko umuntu akwiriye kubyara abashoboye kurera, abuzotunga bakagera icyo ubafashije bijanye nuko nawe umeze, bijanye n'ibintu ufishe. Hamwe wobyara abana benshi udashoboye kurera, bakakwereka yuko bishoboye kuzana nk'ingaruka mbi kuko atabyo ubushoboye. Twari tumenyereye mu makambi abantu bibaruka abantu benshi, mbega mwebwe mwavyakiriye gute? Mubona murabishobora kugira ngo mushobore kuvyara bake mushobora kurera? Ibyo rero bivana n'umuntu wenyene. Hari uwo ubyerekera akakubwira yuko iwatoreka kubyara, ariko hariho n'uwundi amaze kubyumva karaba n'ubuzima afishe aca abona yuko bamubwiye ikintu kizomuteza imbere kuri bajya bakenya azobashoboye kurera. Bernard, namwe ngaho wenye mu nkambi y'ibwagiriza, mwebwe iyo politike ya leta y'u Burundi yo kuvyara abana mushoboye kurera na rya twari tuzi yuko mu nkambi ko muri mushobora kuvyara abana benshi nk'uko mugenzi wanyu abivuze, we wavyakiriye gute? Hari akarusho ubona karimwo? Witeguye kubishira mu ngiro gute? Numva politike yo kuvyara abana ushoboye kurera ni nziza cyane. Burya kuvyara abana udashoboye kurera naco ni nk'icaha. Abana iyo bavyaye ugomba kubateganyiriza uko bazabaho, ko baziga, ubuvuzi bwabo, uburyo bwo kubatunga. Ariko hari abantu benshi batarumva kuvyara ku rugero icarico, bikurikiranye n'imico ndetse na religion. Urebye iyobokamana twagiye twakira, abenshi bigishwa bavuga ko kubyara ku rugero ari icaha, kandi waza kureba 80% y'impunzi dufite n'abakizwa. Kugira ngo baje muri iyo principe yo kubyarira ku rugero abana ushoboye kurera, ukasanga ari ikibazo. Ahubwo n'uwaplitse iyo principe yo kubyara ku rugero bamufata nk'umuntu watatiye igihango c'iyobokamana. Ariko kandi dusubiye inyuma bikurikiranye n'ubuzima turimo, aho n'abadufashaga amashirahamwe adufasha mu buryo bwo kubaho, ugenda ubona ubushobozi buri kugenda bugabanuka. Bigasaba ko izo nyigisho ziba nyinshi, habaho de sante, abantu bakigishwa bakumva iyo politiki yo kubyarira ku rugero. Mu gihe batarayumva nanone haracarimwo imbogamizi, kandi cyane cyane ishingiye kuri ibyo nyine imitekerereze ya kera ivuga ko kubyara abana benshi ari ryo tunga. Ariko kandi no kubyara abana nabo udashoboye kurera naco ni ikindi kibazo bo kuja kuba mu muhanda. Niyo mico twavuze yiyobokamana twagiye twakira twigishwe twereka kuko planning ari icaha, ico naco
ni ikintu gifite imbogamizi kandi gifite impact nini mu gukumira iyo politike ya leta. Leta y'u Burundi iri mu isekeza ryo kugwanya guharika mu makambi y'impunzi vyifashe gute? Ikibazo tukitumbereze muri ONIPRA. Kwico kibazo cyo guharika mu makambi y'impunzi atakudeha kirahari, ariko tuguma tubahimiriza yuko bo kuyandikisha bakubaka biciye mu mategeko nkuko no mu gihugu nkuko musanzwe mubizi abaharika barahari, ariko bakaguma bahimirizwa yuko bovavanura n'uwo mugenzo mubi, uretse ko ari icaha gisanzwe gihanwa n'amategeko, bakubahiriza amategeko y'ingene abantu bashinga imiryango mu itegeko rigenga ingo n'imiryango. Rero tuguma duhimiriza kandi benshi baramaze kubitahura, ni kenshi haba ingo baza kwiyandikisha hanyuma bakagira ubugeni buciye mu mategeko. Hoba hari ibibazo biheza bigatera muri ayo makambi bivanye n'ivyo byo guharika nyene, ibibazo bimwe na rimwe birahaba, cane bihora bikunda gushika iyo nk'uwari yubatse ari umugabo akaja kundi mugore, umugore wa mbere akaca usanga biteye ibibazo mu bijanye n'ingene abana bavyaranye baronka uburenganzira ku bavyeyi. Ikindi gikunda gutera ikibazo n'igihe nk'impunzi iharitse ku murundi kazi, muri aba barundi bene wacu baba hafi y'ikambi, akaca usanga uwo mwana avutse aba ari umukongomani kubera se wiwe aba ari umukongomani, muga mama wiwe ari umurundi kazi. Ikibazo kirakunda kuhaba kuko uwo mukongomani abasanzwe afise uyundi mugore bubakanye biciye mu mategeko. Mugabo dufadikanije n'ishiramwe HCR, ibibazo iyo vyadutse turaja hamwe tukabikemura, dufadikanije kandi n'abasanzwe babunganira mu vy'amategeko kugira ngo amategeko aba ariyo aje imbere, kuko hariho abasanzwe babafashamwo bakabereka umurongo bafata bitura sentare hama ubutungane bugakora. Muri HCR dusanze tuzi ko namwe nishira hamwe risanze rikorana na leta cyane, mbega mwebwe mukurikirana gute ivyo bibazo byo guharika mu makambi y'impunzi, mureza mukabitorera umuti gute? Mu bijanye no guharika bigaruka no kuri vya bindi vy'imico, haraba umuntu asanga yaravuye muri Kongo akaza azananye n'abagore biwe babiri, agashika ngaho akarongora n'uwundi agashiramwo akavyara no hanze ku murundi kazi. Ivyo bibazo rero birahari kuko bijanye na ya mico. Kenshi muri Kongo abantu dufise bahungiye hano benshi n'abatari begereye ahantu novuga ntiyatangirwa impapuro, abenshi baba kure y'imiji. Ababa kure y'imiji rero si benshi baza barasezeranye, agacashika rero azanye bo bavyaranye, agasanga mu Burundi hariho amategeko yo kubaka biciye mu mategeko bo kwandikisha ubugeni, ugasanga rimwe aciye aheba wa wundi akamuhebana n'abana bazananye akaja kubakana n'undi mushasha yishimiye. Ivyo rero turabigwanya dufatanije na ONIPRA, ikigo kijejwe impunzi, ikigo ca leta. Turafise n'ingene ubwo rutonde tuba turufise imbere k'umuntu bamukundira yuko yandikisha ubugeni, abanza bakaraba ko atawundi muntu yaje babana, hakaba amatohoza. Ibyo arabishika tukabona ko hari abarenga amategeko nyene akagenda kwandikisha ubugeni kandi igihe yaza yavuze yuko yubatse. Ivyo rero turaheza tukabihagarika. Leta y'u Burundi irafise urutonde rw'incanco zitandukanye zitangwa haba ku bakenyezi bibungenze canke ku bana. Muri ONIPRA tutumbereje ico kibazo yoshobora kwibaza ati mbega izo ncanco zitandukanye zitangwa haba ku bakenyezi bibungenze ndetse no ku bana mu makambi zirakurikizwa bimeze gute? Izo ncanco ziratangwa neza, zaba izo ku bakenyezi bibungenze, zaba izo ku bana ziratangwa, eka mbere niyo habaye isekeza yo gutanga incanco zitunganijwe n'igihugu n'impunzi zirashikirwa. Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Baissons la tête d'un regard inquiet valet de pagne. Quelqu'un se préoccupait de mon fameux parcours. Voulez-vous bien le connaître? C'est le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, HCR. Dusa rero n'abasozera ikiganiro cyacu, leta y'u Burundi mu minsi ya vuba irategekanya gushira mu migambi yayo yuko impunzi nazo ziri mu Burundi zokwiga zisunze intunganyo mu bijanye n'indero zihuye na politiki ya leta y'u Burundi. Wega nduwa mungu iyo politiki ya leta arico bizi. Jewe no vuga yuko ari byiza yuko hogenderanye na ku mategeko twasanze mu Burundi kuko turi mu Burundi. Tuvuze ngo tukurikize ibyo twagendera ko muri Kongo atari yo mategeko twasanze, urabona yuko twaba tugenda nayo. Bivanye rero n'inyigisho duhaye turaronka bikatwereka nko icyo byodufashamo. Nanje ndabyiteguriye kubishira mu ngiro nkuko babitwigishije. Iki kintu cyo guhindura iyi systeme turakishimiye kubera bizotufasha. Rero tumaze kwinjira mu iyi systeme y'u Burundi ngira ko bizatufasha kugira ngo abana bige ng'abandi. Bara twese turi bamwe kandi twese tufisi uburenganzira bwo kwiga. Dutumbereje ikibazo muri HCR, rero umuntu ushobora kwibaza ati niki cyo bacaratumye mwiyumvira ko impunzi
zizokwiga zisunga urutonde rw'ivyigwa rwa leta y'u Burundi. Nkuko mubizi kw'isi hirya no hino agenda haragabanuka uburyo kubera intambara zitera hirya no hino. HCR nayo dutungwa n'impano duhabwa n'abantu b'umutima mwiza bashaka gufasha impunzi. Ubu rero mw'isi hari impunzi nyinshi cyane ku buryo imfashanyo idutumbera isigaye yaragabanutse cyane. Hanyuma kandi igisata c'indero ni igisata kidutwara uburyo bwinshi cyane. Kadutwara uburyo bwinshi cyane kandi nkuko bagenzanje batwara amakambi bagiye barabigarukako tudashobora kuronka ugukurikiranwa gukwiye kubera abajejwe amashuri muri Kongo kugira baze i Burundi ni ingorane zikomeye. N'igihe baza batuzaniye ibibazo biratuzimba ngera bikadutwara nk'inusu y'amahera yose yategekanijwe gukora muri ico gisata. Ariko mu gihe tuzoba twashoboye kunywanisha uburezi bw'abanyeshuri b'impunzi n'abanyeshuri b'abarundi bizotworohera, tuzoheza ubwo buryo twahora dutanga mu mpunzi mu gisata c'amashuri uca butangwa bwongerereze igisata ca leta mu vy'amashuri kugira ngo abanyeshuri b'impunzi bige co kimwe n'abanyeshuri b'abarundi. Hanyuma tuzoheza tworoherwe no kuronka izo mpapuro, tuzoheza tworoherwe no gukurikirana abo banyeshuri. Rero icabitumye nkuko arico mwabajije nuko twabonye ko ari igisata gitwara uburyo bwinshi cyane kandi kikabamwe ingorane nyinshi kubijanye n'impapuro z'umutsindo, kuko impapuro z'umutsindo ziva muri Kongo. Kuko turafise nk'imigwi myinshi y'abana bayirije amashuri tutararonka impapuro zabo. Turakorana n'abari muri Kongo kugira ngo bashobore kuziturungikira ntibiheza ngo vyorohe. Hakaba rero n'ikindi kibazo nk'abakora ibibazo vya leta mvuge nk'abaheza amashuri abo ngahi iwacu uravye n'uburyo dukoresha mu kubigisha babafata nk'abanyeshuri biyigisha bageze hariya muri Kongo. Mwumva bafashe nk'abanyeshuri biyigisha abo twita autodidacte mu Gifaransa, muca mwumva yuko babafata nk'abantu batiga. Hamwe no kuyoberwa kwabo bashobora no gufata nk'impapuro zabo mu bakosora nk'abantu batariko bariga. Kandi natwe turiko turabigisha harimwo abarimu harimwo n'uburyo bwinshi. Rero mu gihe tuzoshika kuri ico gihe turonka abanyeshuri bakora ibibazo vya leta bakorera aho bigiye bizoheza bitworohere kuko tuzotangura umugambi duhereye hasi. Abariko bariga ubu tuzoguma tubigisha uko batanguye gushika baheze. Mugabo mu 2025 zotangura umwaka wa mbere n'uwo mugambi wo kuvanga abanyeshuri b'impunzi n'abanyeshuri b'abarundi. Kandi novuga nti Uburundi bwari bwaracerewe. Mu bindi bihugu impunzi zigira ku maprograma y'ibihugu vyabahaye ubuhungiro, hanyuma hageze ko batahuka hari ukuntu banganisha amadiplome nta kigoye na kimwe kihari cyateguwe neza. Nico numva no vuga ni kugira ngo tworoherwe no gukurikirana abanyeshuri kandi bidutwara uburyo buke, hanyuma n'abanyeshuri bacu bagira agaciro nk'abariko bariga nk'abandi. Indero rero ni ikintu gihambaye novuga nti umushinge w'ubuzima, nico gituma dushaka yuko yotunganywa neza. Ni hano dusozereye kino kiganiro cacu kidasanzwe aho rero twari twashimikiye ku bintu bitatu na cane cane ingene impunzi ziyungunganya mu migambi yo kwiteza imbere. Twarabiye hamwe kandi imigambi ya vuba impunzi ziri mu Burundi zizokwiga hisunze intunganyo y'ibijanye n'indero ihuye na politike ya leta y'u Burundi, hamwe rero n'igisata kijanye n'amagara y'abantu na cane cane gifatiye kwirondoka rijanye n'amagara meza ndetse n'incanco. Reka rero dushimire abatumire bacu, tukaba twari kumwe na Nduwamungu yaje aserukiye impunzi ziri mu nkambi y'Inyenkanda. Turabashimiye kubona mwitabiriye kino kiganiro cacu n'ivyiyumviro mwashikirije. Natwe turabashimiye kuba mwadutumiye ko, turabishimiye ko cyane. Twari kumwe kandi na Auguste akaba yaje aserukiye impunzi ziri mu nkambi y'Ikavumu. Namwe turabashimiye kubona mwitabiriye ubutumire bwacu no kuvyumviro mwashoboye gushikiriza. Ego natwe turabashimiye. Uyundi twari kumwe ni Bernard nawe akaba yaje aserukiye impunzi ziri mu nkambi y'Ibwagiriza. Namwe tubashimire kuvyumviro no kubona mwitabiriye buno butumire bwacu. Natwe turabashimiye. Uyundi twari kumwe ni Leopold, namwe mwaje muserukiye ishirahamwe Onipra, limwe mu mashirahamwe asanzwe ari mu bushikiranganje mu byo bujeje harimo intwaro hagati mu gihugu. Namwe turabashimiye kubona mwitabiriye buno butumire no kuntererano mwatanze. Turabashimiye natwe. Dushimire kandi umupfasoni Caritas Nijimbere nawe yaserukiye ishirahamwe mpuzamakungu ASER, ishirahamwe mbere risanzwe rikurikirana impunzi cyane. Turabashimiye kuvyiyumviro no kubona mwitabiriye ubutumire bwacu. Turabashimiye ko mwadutumiye, muzoze muradufasha rero no kumenyekanisha ko leta niyo ya mbere itwareka impunzi, ayandi mashirahamwe nka HCR n'izindi bakorona bakaza bafasha leta kugira ngo impunzi zimererwe neza mu gihugu c'u Burundi. Murakoze. Tubibutse ko kino kiganiro cyari gifashwe mu mugongo na leta y'u Burundi ifatikanije n'ishirahamwe mpuzamakungu gitaho impunzi
HCR kikaba cyari kiremeshejwe na jewe Albert Minani twese hamwe duti naho ubutaha. Quelqu'un se préoccupait de mon fameux parcours. Voulez-vous bien le connaître? C'est le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés.